Kuri uyu wa munani Nyakanga 2023 abakozi bakurubakuru b'ishirahamwe ry'ukuziganya no kugurana na kuri microfinance bakora mu gisata cyo gutanga ingurane niho basozera inyigisho bari bamazemwo iminsi 4. Ciza Deni umuhinga yatanze inyigisho yamenyesheje ko izo nyigisho zizotuma abo bakozi bakurira microfinance bashobora gushikira abenegihugu bafise amikoro make badashobora kuronka ingwati maze babashire hamwe mu migwi kugira ngo baheze bishingiranire bitume baronka ingurane bakore imigambi y'iterambere. Izo nyigisho nariko ndatanga n'uburyo bwateguwe bumaze gukora henshi kw'isi nzima, n'uburyo bufasha yuko abenegihugu bashobora kuronka ingurane atanzitizi z'ingwati zifadika zihari. Ubwo buryo nabwo n'ubwahe, nukuvuga ko abenegihugu umuntu arabatunganya bakaja mu migwi, iyo migwi bagiyemwo niyibafasha kwishingiranira hagati yabo, mbere bamaze kumva icari cyo kwishingiranira barashobora kuronswa ingurane atangorane, kuko habaye ikibazo ikina kiriya umwe wese mu bagize umugwi abamaze kumva yuko ari ingwati ya mugenzi we. Ni muri iyo ntumbero rero izo nyigisho twazitunganije, nivyo rero nivyo twarimwo muri no minsi 4 tumaze n'abakozi bakorirake. Nayo abaronse inyigisho ntibibagiye kugaragaza umunezero bafise, kuko ngo izo nyigisho baronse zigiye kubafasha kwereka abenegihugu bose bafise amikoro make, cane abakenyezi bo bakunze kwikumira ingene bashobora kuronka ingurane bitabagoye mu gihe bagiye hamwe mu migwi nakare ngo ubugirigiri bugira babiri. Izo nyigisho zaradufashije cyane gose, kuko murabona mwa kino gihugu cyacu ciza cy'u Burundi abantu benshi bashoboye kuronka ico no kwita ingujo canke ingwate, ariko abantu usanga bafise ibikorwa bitandukanye, ugasanga barorora, ugasanga bararima, ugasanga baradandaza, ndetse ugasanga bafise n'ibindi bikorwa bishobora kubateza imbere. Rero iyo ushoboye kubigisha akamara ko kuja hamwe n'ingene boshobora kubigenza kugira ngo bashobore gukoranira hamwe, n'ingene boshobora kwitunganya kugira imigwi yo kwishingirana, birafasha cyane, biratuma abantu bashobora gutera imbere muri wa mugambi w'iterambere, kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe asigara inyuma y'iterambere. Turashimiye ko microfinance yo yemeye gutunganya zino nyigisho biciye mu mugambi wa padefile muri Corday di Burundi, ari naco gituma tufise akanyamuneza kamwe kadasanzwe cyane ko gushima no gukenguruka, kugira ngo izo nyigisho zikwire mu bene gihugu, dushobore kwigisha abene gihugu babanwanyi bacu, kugira ngo bashobore kuja hamwe n'abandi bashobore kuruhingurane ziciye mu migwi biciye mu kwishingiranira atangwa ati biro baratanga canke ingujo. Bimpaye inguvu nyinshi cyane, kuko bivanye naho narindi bigiye kumpa urundi rugero rw'ahandi hantu nshitse, kugira ngo shobore kwigisha abantu ibintu bijanye n'ingurane zo mu migwi, kuko hari benshi baguma bikumira bato bavuga ati sinshobora kuba noshika canke hariya kubera ntafise gufatwa mu mugongo biciye mwizo ngurane zo mu migwi. Mugabo bukira noneho korirake yaje kwizo ngurane zo mu migwi, kugira ngo ifashe umuntu wese yari yiyumva yuko ari mutonya ashobore gushika kure bivuye ku ngurane zo mu migwi zo muri Korirake microfinance.